bantu b'Imana, umuntu umwana avukiye mu bamaraya agira amajambo y'iki y'abamaraya. Umwana aguma agendana n'abungere agira amajambo y'iki y'abungere. Umwana aguma agendana n'ishirasoni agira amajambo y'iki y'ishirasoni. Avuyemo uwa kabiri ni kumahwa mbambere mu mabuye harakavuga keyi zimera nk'izimeze mu nyuma kanya gato ziruma. Ubugira gatatu ni mu mahwa arazinyoha nuko ntizatera imbere biranga ntizagenda neza nuko ntacyavuyemo naho nyene. Iyo ayo mahwa izo nzira n'amagorwa n'ivyago n'amageragezo y'abana b'abantu baronka muri iyi si. Mugabo kandi vyongeye izo ntibibuza kuhora Imana bandanya atera muri twebwe kugira ngo bakuru kwizera abantu buze ukwizera n'ubuntu. Ndanezerwa n'ivyo ijambo nasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya bakano gatondo. Umukama arashaka yuko ishuri kaho yanteye. Mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya gatandatu umurongo wa 12 handitse ngo nguzoheza umushikiriza ijambo uvuga uti ngira ijambo Umukama Nyaningabo avuze ngo umuntu yitwa Kabuto azomerera hali aheza yubaka ingoro y'Umukama. Umukama ashaka komera juri kubwiza n'ubugorozi bwiwe. Ati uzoheza umushikiriza ijambo uvuga uti ngira ijambo Umukama Nyaningabo avuze ngo umuntu yitwa Kabuto azomera hali aheze yubaka ingoro. Dukorera shengero ry'Imana Yesu aratubibamwo ashaka tumere dushurike. Nje Luka Francisco Mweranda Busalesi niwe ahora yandika avuga ati aho ugiye aho utewe numere wamubwiza bw'Imana wamugorotsa wamimbabazi z'Imana. Tone kimwe dukorera shengero ry'Imana frère la otaseme aho baguteye numere nushurike. None muri Yesu rero Imana iri ku murimo wayo kugira ngo itere mu gushayo kugira ngo ashuruke ubwiza n'ubugororosi maze imigenzo yubisha twambamwo tuyivemo hari imigenzo y'abijuru. Ega ijambo ry'Imana abandi b'Imana iyo rintegura nkaja mu kwizera. Origene umukurambere muri Ekleziya niwe yavuga ko ariko aravuga ijambo ry'Imana najagira ati n'ijambo ry'Imana n'umubiri wa Kristo n'umubiri wa Kristo. Ariko aravuga kandi Origene yabanye hafi na Yohani Mweranda avuga yuko ijambo ry'Imana uriko arisoma nukunywa ku ikarisi zibiri. Ikarisi y'isezerano rya mbere ati ni ikarisi ya mbere, ikarisi y'isezerano rishasha ya nkuru nziza ati n'amakarisi abiri. Ataragi ijambo ry'Imana ajya n'umubiri niryo rihava yigira mu kanya umubiri nyezina wa Kristo. Nakone mvuze nyezina we yanije mu ry'Imana umubiri nyezina wa Kristo. Mugani niryo rihava rigira ati ikirumi wanje kaba ikinamaraso wanje bikaba. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rizima irangura ico rivuze uko tusaba mu kiryandika Abaheburayo igano cya 4:12. Zongeye ijambo ry'Imana mukanyira ryaza kuvuga riti ikinumi wanje bibuko nyene ikinamaraso wanje buko nyene kuko ni Yesu bivuga nyene muri Luka 11:33 ati ijuru n'isi zozimangana ariko amajambo yanje ntazigera ahera. Aho rero ndi kunyigisho y'ubasha bw'ijambo ry'Imana. Zongeye kandi kubera ko ijambo ry'Imana gikwije ububasha namanezerwa na Paulo Mweranda mu kitandiko nya Roma igari cy'icumi va mu rwacu wa 10:9-14 hajya muhora mubona bavuga bati utumvira ijambo ry'Imana ntuze gusangira
kurangira. Ni kubera iki? Pawulo niwe bivuga ngo yandikira abanyaroma igabane cy'icumi avuga amajambo bantu b'Imana ati mbega bo kwemera bate bo batarumva, bo mwumva bate batigishijwe. Abanyaroma cy'icumi 14 ngo no kwambara bate bo batarebera, bo kwemera bate bo batarumva, bo kumva bate atanu mwabigishije. No kugira ngo twizere Imana rero ni ngombwa ijambo ry'Imana ritegure. Ewe narabonye umuntu imodoka yari ipfiriye ko mu ijoro, haza kumufasha babagenzi babasampara, uravyumva. Mu nyuma uyu muntu yari umupatiri, imodoka yari ipfiriyeko, hanyuma ngo ni morale y'ubushenzi upagane hajya mfete muri cadence y'amashetani, hajya rya koraniro bari bohera amadayimoni, niyo abari kaporale, abari majoro, abari generale mu yo karashishi muri ko murakora. Kandi buke umengo ni morale, mugabo buhoro niko amadayimoni yinjira mutima mu mutwe w'umuntu, buke buhoro. Uko umwana wabijamo amajambo ndamaze kumva yuko bajya basirimu data wanje afise abitwa abayaya. Hari abayaya beza abagororosi, abari abana b'abagorosi babigisha ubwo neza, ariko n'abandi babigisha banyina bagiye ku kazi na base wabo bagasanga no babigisha ubusambanyi, bagesha amajambo y'umaraya, amajambo biba mu cyakiri kare. Menyera kuvuga amajambo y'Imana ni gitangaza abantu b'Imana. Ko y'Imana aragaburira umutima w'umuntu, abayakira bose baramurikirwa n'Imana nk'uko Zaburi 118:5 ivuga. Uko ijambo ry'Imana rirarema, nanezerewe n'ababana n'ababwira ngiye mu misozi hariya kure ngenda n'amaguru bakantegera amayira misozi ya kure, biko yonja kivoma baca bantegera hari nacumukuye cyane, mbona butanga kuburimba Imana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo. Bariko baravuga ivyo bintu numva ndarose inguvu naje napfuye nabi. Bariko baravuga naravye ambega abana ivyo vyadukanye gute. Mu by'ukuri ni Amerika beranda barinzi babo bariko barabosha babiririmbe. None shengero ry'amajambo y'Imana rirarema. Ndanezerwa n'aberanda meno kusomweranda. Niwe uvuga amajambo ngo yiri kurasaba amajambo y'Imana. Ugure Bibiliya ngo muri abantu babiri. Uranyumva abantu b'Imana. Gako turangara. Ngiye ko sama jambo y'Imana ngo muri abantu bangahe aba murazo nde ngo ni wewe na mutima mweranda yandikishije. Ni wana utamwa yandikishije amajambo wandu b'Imana. Ngo hanyuma rero ngo tukavuga tuti ngwino Yesu mukama, ngwino Yesu mukama. Urukasa amajambo y'Imana muri babiri, hari mutamwanda yandikira ubutumwa n'abahanuzi, hanyuma kandi byonga hari na wewe mwese murahamagara kumwe muravuza mu gitabo cy'ibyaje umutima wahani igari 22
mirongo ya 10 kwandanya ngo mutima na wa mugeni baravuga ngo ngwino ngumvize bose navuga ngo ngwino na wa mugeni ariyo eklezia ariyo twebwe duhamagara Yesu ngo ngwino umvize bose navuga ngo ngwino nawe Yesu avuga ati raba ngira nze vuba eklezia yose namutamwerana ngo amen maranatha urakaza mukama Yesu none ndaneze kandi umwe avuga amajambo kuno munsi Imana itwigishije kuba ijambo ryayo muri twebwe